bakunzi ba B-Info nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro cacu cy'uno munsi aho turi genekerezo rya 15 ukwezi n'ukwicumi umwaka w'2025 reka cyenda mutsa cyane abadukurikirana aho baherereye hose yaba ari ngahi wacu Burundi abari mu Rwanda Kenya Tanzania Uganda Mozambique South Africa Zambia n'ahandi henshi muherereye Amerika Europe Asia mu mpande zine z'isi reka tubaramutse tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cy'uno munsi nko bisanzwe nabwo ndi umwe muri studio murayibona ku ruhande rwanje mu woko kwibubafu no konfisi umusangozi tugiye kubana mu kuyaga byinshi biri ku mirongo y'urugamba novuga yuko ibintu bisa nibidasanzwe hari byinshi twe kubabwira mwana makuru no gusaba yuko uri kuradukurikirana aka kanya gato tugira dufate tubabwira ingene bimeze uwo gafata kugira ngo nawe ushobore kumenya ibiriko biravugwa hirya no hino cyane ngaha ku butaka bwa Kongo. Yes, ntangura mpikaze umusangozi wacu ndabona zindi ameze neza, by the way ndizera yuko ameze good. Urakoze cyane bwana journaliste kundamutse no kumpikaze. Yego. Je ndaramutse neza no kuri. Ngira ngomba ko nijwi risohoka neza. Cyane gose. Hasi ndafata nakaye. Abo kwa wanyoya ka. Ntanako ndafata. Ninafata kaye n'agatoke ubwo bica bigenda neza cyane gusumba. Yego. Reka nce ndamutsa abadukurikiranye aho bari hose. Nabo nyine nizira yuko bameze neza. Reka ndabaha ikaze baze tubane hano muri kino kiganiro cacu. Ariko rero bwana journaliste mbere yuko twinjira mu kiganiro je mbabare mu byukuri nisabire abadukurikirana umwe wese abifata uko abishaka biramusha mugabo jewe je sinja mbisha ngwaye. Ego. Tumaze imisi dufise ikibazo muri studio c'amatara. Ego. Tukagira n'ikibazo ca microphone. Iyo hashushe hoho baranatugora gukora ibiganiro. Ari nige n'amakamera zima kubera ubushuhe. Ego. Rero twagomba dusabe abantu bacu ba B-Info urubuga n'ubwiwanyu. Ego. Turarusangiye abantu Imana yahezagiye turazi yuko mudukurikira muri benshi kujya Imana yabahezagiye abo bishobokera muze kwibuka cyangwa se muze mwibuke natwe muze muduhezagire turabe yuko kimwe muri ivyo bibazo twavuze bimaze imisi bituzonze twobikemura. Ni nko ashobora kuba n'umu manager avuga ati ntabwo bari abahungu boguma bakora mu bitaro reka genda ndabaterurire ndabahereza climatiseur canke ndabahereza amatara canke microphone ndabahereza byose tusa umva twomukengurukira. Nanishimye yuko ndakivuga imbere yuko twinjira mu kiganiro kuko ubujya mu kindi bavuga ngo umuko w'isoni arazifana ahambwa nako kandi bavuga yuko ngo uhisha ingwara nako uja gukira ingwara ayirati. Yes, urakoze cyane cyane gose ko cyane bwana musango zikumbure B-Info n'abantu tubanye neza n'abantu uvuga rimwe bakumva cyuma. Ndizera yuko bagiye kubikora kandi vuba cyane ariko yuguze haburwa na cyane. Yes, bwana musangozi hari byinshi biriko biravugwa ku mirongo y'urugamba turaza kwibanda cyane muri Sud Kivu ibintu nivyoroshe ndiko ndababere ko muri Sud Kivu ko ibintu bitoroshe mwumve yuko ibigwano iba yasikiye cyangwa ibintu biba byahindutse. Bwana musangozi uraza kumfasha tubanze dusimbire mu gisagara ca Uvira. Hari byinshi biriko birahavugwa ku muri turaza kurabira hamwe situation actuelle y'igisagara ca Uvira hani muri Sud Kivu turaza ko aho tukingaho muri Sud Kivu turaza gusimbira muri Nyangazi. Bwana musangozi amakuru dufise no kuwazare ndikomeza kwagura ikomeza gusatira igisagara ca Bukavu ibitoza ko vyinjiramwo mu buryo bwiramwe plutôt ca Goma Nyangezi impande ya Goma. Yes, no ni Bukavu. Okay, c'est Bukavu. Merci. Merci kunkasora. Turaza gusimbira no muri kare bwana musangozi hari byinshi ko birahavugwa hari byinshi abo wazendo bashoye kwakorera bidasanzwe hari byinshi zino nyeshamba zashoye kwakorera bidasanzwe naje twaza kubivuga makino igano tutibagiye gusimbira muri Rucuru naho hari ibindi byinshi ko birahavugwa na cyane turaza kwibanda ku migwano iri kirabahuza turaza kuyaga byashoboye kononekara ndetse n'abashoboye kugira amatake ndetse n'amakayisite yarabaye mu matake bakoze. Yes, bwana musangozi nko bisanzwe ntabari duhere ngaha muri Uvira utubwire situation actuelle ngene byifashe hama tugende mu bindi bice bigiye bitandukanye ahagiye harabera imigwano y'inkundura kabisa. Urakoze cyane bwana journaliste. Mu bisanzwe Uvira narabivuze bitangabo byinshi. Uvira na gasagara gato kare muri Sud Kivu. Yes. Mugabo kifashe muri bino bihe
gusumba ibisagara binini. Yes, bya Goma. Ndavuga ndi kuvuga muri Sud Kivu. Ahacamuga nka Bukavu, za Kamanyora, no hejuru za Minembwe tusa, za Mwenga, ni kuvuga Uvira yarabaye igisagara novuga nk'iciratiro kubwa leta ya Kongo. Ngira ngo abadukurikirana batabizi bomenya yuko guverinoma ya Sud Kivu ubiri muri Uvira. Aho kubona musesangozi guverinoma bwa mbere yari muri Goma. Iri mu Bukavu. No. Goma yari intara kwayo. Yari intara. Na Bukavu ikabiyindi. Ahubwo yavuye muri Bukavu. Yavuye muri Bukavu yimukira Uvira. Sivyo. Bivuze ngo rero aba wazarendo ba hano muri Uvira barakoze amateka babifashijwemwo n'abakangantari. Ingabo z'u Burundi FDNB. So rero Uvira bari abantu barayigwaye cyane gose. Ngira ngo uribuka campaign bagiriye aha muri Katogota mu ndwi iheze bavuze yuko vuba cyane bagomba kugushika hehe Uvira, bagomba kuribera Uvira. Anda kwibutse yuko aya majambo bayavugishijwe nuko hariho bamwe mu bawazarendo bari bahaye amafaranga kugira ngo babahereze inzira ibashikana hehe muri Uvira, ariko bano bagabo ntibumva nabo. Sinzi impamvu badakurikirana BF. Kubera yuko erega turabivuga barashobora kuba bayikurikirana. Turabivuga kuko aba wazarendo babahaye amafaranga barayarya pe. Bien. Rega natwe twoyarya. Mugabo kubashikana ku cifuzo cabo sumu. Nukuvuga batanze amafaranga yabo kuba wazarendo bazi ngo baca bakinjura bashike muri Uvira. Burya aba wazarendo nubwo bakinjurira bashike muri Uvira. None FDN baca bayicaye. Baca barondera intaro baguruke barenge Ruvunge Sange aho za Kiribahondese baca bakorokera muri Uvira. Negative ntibikunda. Ajya amajambo rero kwikaraga bavuga yuko ngo très bientôt bagomba binjira muri Uvira money. Kuva muri Fevrier bagomba kwinjira muri Uvira. Barimba ko Uvira tombe, Uvira barayifashe, hagira naho Makenga Sultan ubwiwe abona yuko kurungika abasirikare kuri axe ya Uvira nukubashora ku macuniro nukubica. Arabivamwo perotero terabiheba. Uburo bagarutse ukundi. Buriya iki ndakivuge kandi agisubiremo. Kuba bo amahera wazarendo ibashikane mutundi duce twariko twose ibyo birashoboka. Ibyo birashoboka. Hari nabishoboka bishobora kuba byarabaye ntavyonzi. Mugabo kwihenda ngo bahaye amafaranga wazarendo ibashikane muri Uvira money. Wazarindira yajya kandi ntaco bashikana. Nivyo kunda kuko deja narabivuze neza n'undi abisubiriyemo. Uvira ne tombera jamais. Jamais. Kuko Uvira gufatwa ni Burundi gufatwa, Bujumbura gufatwa. Narabivuze ndabisubiriyemo. Buriya icoborohera nuko bafata Bujumbura gusumba Uvira. Nico coborohera kandi umutego uhari ntibashobora gufata Bujumbura batafashe. Biciye. Mugabo bumve ko icokoroha nugutombesha Bujumbura gusumba gutombesha Uvira. Bareke rero kotsa uburo, bareke kwikaraga Uvira ntigipasa. Nibitangaza makuru rero biguma bijangaho ngo Uvira tombe, Uvira en danger, Uvira kwa sepa. Ni barondera izindi content. Izi content zirashaje vraiment kuva muri Fevrier tugeze muri October twarazirambiwe. Amezi karibu 10 izi twarazirambiwe. Ijambo yigumye mu ibi niba bihagarike hama mbwire abakurikirana bijya bitangaza makuru kuko abo muri Uvira bo barazukuri. Abo muri Uvira niho bahenda niho bibereye. Barazi situation yaho. Uvira iratekanye, Uvira imeze neza, ahubwo abatari muri Uvira bumva bino binyoma byabye bitangaza makuru byo hako bya Kanyaru nibumve yuko Uvira imeze neza, niramenye yuko Uvira umutekano waho umeze neza. Hasa rero abari muri Bujumbura bumve ngo nkamwe Uvira ho beri migwano iri kirahuza ko waruse FARDC navyanyeshamba amabombe twoyumva. Ahubwo amabackpack yogwa mu Burundi. Barekero guhendwa abantu bazima. Uvira iko sawa.
urakoze cyane bwana Musanguzi nuko nababwiye ko muri Nyangezi nayo ibintu bitoroshe ku munsi w'ejo twari twababwiye ibice bitari bike aba bawazarende bari bamaze kwigarurira ariko kuri uno munsi mu masaha y'ejo masaha y'umugoroba aba bawazarende barakomeje kuguma bagaba ibitero ndetse baratubwira yuko bashoboye kwigarurira ibindi bice bitari bike ngaha muri Nyangezi. Bwana Musanguzi ndazi no nkuru rayifise urashobora kutubwira ibi bice bigaruriye ko bingana ndetse nuko vyitwa ndetse unatubwire ingene ama operation yagiye aragenda muri rusange atake zo turazizi kandi abawazande bakora atake. Ya urakoze cyane bwana journaliste. Je ndiko ndabona ibintu nk'imitego kuri Coalition FARDC bariko barategwa n'izinyeshamba z'u Rwanda kubera yuko muri iyi misi turimwo tuko turabona iyi Coalition FARDC iriko iraprogressa cyane ku rugamba bagenda bigarurira uduce tutari duke twinshi ku mirongo y'urugamba uduce nka 20. Yes tukaguma tubona iyi Coalition y'inyeshamba z'u Rwanda nabo bariko basa nkaho menga batakaje inguvu bariko basubira inyuma bensi ku mirongo y'urugamba. Ibi rero ku muntu atobishiramwe ubwenge arashobora kubona yo kumenga ni intsinzi iri kiraza kuri Coalition FARDC ariko kandi irashobora no kuba ari n'intsinzi nkuko Ciromba yabivuze aho yavuze ko abasore biwe agomba bashire ku mirongo y'urugamba bahangane mu gihe ariko avuga ko atazosubira mu bintu mu nzira zisongo n'izibiganiro kuko yabonye yuko bisa nkaho ari amagaburanyama. Hariho n'ijambo yavuze rihambaye cyane novuga yuko onaziranye shamba ryatumye zijugumira aho yavuze yuko ati akiri president de la République atarota bitazopfa bikunze yuko basubira guhuza ibisirikare no kuvuga abahoze muri zinyeshamba ngo baje muri FARDC kubera yuko abarugumukira igihugu ukaba nkako kuko magingo aya turayibona neza twese yuko iki gisirikare cy'izinyeshamba cyiswe ni M23 ibice birenga 90% n'abanyarwanda ni RDF ni handi rero avuze ngo ahuze bino bisirikare yabasubiye kandi kugambanira igihugu ca Kongo kuko yashize abanyarwanda mu gisirikare ciwe kandi ibi bikaba byo kwantrena n'izindi ntege nke mu misiri imbere ku gihugu ca Kongo cyane cyane kuri FARDC. Ibi rero biriko bituma tubona amahinduka menshi ku mirongo y'urugamba nkuko wari ukivuze bona journaliste umunsi urashobora guhera twumvise bigarurije turenga 200 nk'akaruro ku munsi w'ejo hano muri Nyangezi hari ubuce butari buke bigaruriye hano muri Karehe hari ubundi buce bigaruriye muri Rucuro hari ubundi buce bigaruriye. Ibi rero ni ibintu umuntu yakagomba gushiramo ubwenge. Izi nyeshamba ziheruka kurekura abasirikare 9,000 ibihumbi aba nabo bakuye berekanye ko bambitse umwambaro bagiye ku mirongo y'urugamba inyuma y'abandi 7,000 bari baherutse gushira ahagaragara. Aha kandi dukomeza kubona amaramfora karava mu gihugu cy'u Rwanda azana ubwato aciye mu mazi aca kuri Rusizi 1 Rusizi 2 aje n'amakamyo urumva tuko turabona UPDF ikomeza kumena ingabo muri M23 mugabo tukaguma twumva hagaragara intege nke zaba M23. Ibiro ni bimwe n'ibindi kumbure dushobora kubasisangurira mu biganiro byacu byo hanyuma kuko biriko abigaragaza yuko hariho desanovapa kandi zidasobanutse niyo mpamvu rero kumbura ibi dushobora kubasangurira mu biganiro byacu byo hanyuma mugabo twibandanirize n'ibyaranze imirongo y'urugamba nkuko ari byo journaliste muri Nyangezi ku munsi w'ejo Coalition FARDC ndavuga abawazarendo bari apuye na FDNB na FARDC ku munsi w'ejo barashoboye kwigarurira agace bita Bwenda hamwe na Murenda hajya muri Nyangezi. Inyuma y'imigwano mu by'ukuri yasekeye umwanya utari muto biza kurangira tubonye zino nyeshamba azimanitse ibigwanisho. Ndabibutse yuko aha muri Nyangezi abawazarendo bamaze kwigarurira ibice byinshi uduce tutari duke baramaze kutwibikako ku buryo n'uduce batarigarurira nta nyeshamba nimwe kuva 18 ishobora
ushaka kubona bariko baragira amapatrouille ntibikunda nta mapatrouille bagikora no muri Nyangezi akugwa na zino nyeshamba z'u Rwanda kubera yuko nukuvuga bari muri circulation bagenda bano bakamweka bano bakamweka abawazarendo nta gace na kamwe batango muri Nyangezi bivuze ngo habonye inyeshamba ni kamwe pa umva urusasu n'umuntu urusasu n'umuntu so kwanditse kwizina kwa kundi bose yabyivugiye aro muri Nyangezi hariho umutekano muke cyane ku bwazijyanishamba ni umutekano kabisa muke n'abahari ntabwo bishimiye kuba bahari muri Nyangezi ni bimwe tuvuga yuko ari banga rya gisirikare tubutse kandi ko Nyangezi iri hafi n'ikibuga c'indege ca Kavumu bikongera ikaba hafi n'igisagara ca Bukavu so biboneke yuko nimba mu byukuri ata kintu cyo wacishije inyuma igisagara ca Bukavu kiri andanje yes nukura ko cyane bwana Musanguzi tukiri ngaha muri Sidiki reka dusimbire muri Karehe hari byinshi kubera havugwa baravuga yuko Wazambia yarayisubiye kwigarurira ibindi bice ngaha muri Karehe bwana Musanguzi ntizigomba ko bitebako cyane turagomba tubwire ngene operation zari zifashe ndetse natubwire ubwo buce bwafashwe na Wazalendo ngaha muri Karehe urakoze cyane bwana journaliste hano muri Karehe ndiko ndahabona naho nyene ibidasanzwe aho nuko buriya izi nyeshamba zirafise ingufu cyane kuri social media cyane gose zirafise ingufu ku buryo banazimya n'ibindi bitangazamakuru byakagombye gutanga inkuru z'ukuri aha muri Karehe turiko turabona inyuruzwa rya hato na hato ry'abasirikare baziyanyeshamba urabambikwa amagunira mu mitwe she uwa baragiye abanyururizwa mu mabarabara bariko baratembera uwaragiye urabasangwa mu bubari bariko baranywa uwaragiye so ibi biriko biraboneka cyane hano muri territoire ya Karehe ariko kandi biriko byagirizwa bene gihugu magingo abantu bose bazi yuko ari Wazalendo kirabikora aba Wazalendo nibo bariko barakorera ama operation mu buryo bw'ibanga mu buryo bucece ariko kandi cenda nibutsa n'abariko badukurikirana burya uburyo Wazalendo kirakora ama operation n'uburyo novuga buri professional aba Wazalendo barashobora no kumara tutemwa utumvise ahantu bagavye igitero mugabo ukadosanga aho hantu haramaze kudisparesa abasirikare barenga 50 bizinyeshamba nukuvuga donc twibukitsanye ko arabene gihugu deja nabene gihugu babibereye mu muhiri wabo binyeshamba rero iyo yabonye umusirikare w'inyeshamba yiyambarira icambere amubonamo ijya nko abonye umusirikare ari kare develoza muri burya buce bwabo amubonamo ijya nko acavuga ati genda yibikako kumbe nakwize nko 10 candonda nanje apeti 10 nanje nitwa mu general kanaka ugasanga bari mu rugo ruhigi rw'izo nyeshamba donc systeme bariko barakoresha bariko bagabanura igitigiri cazirya nyeshamba sinzi ko hari akabazo no abadukurikirana kumbe nawe twarabonye nyeshamba aho mvuga ibigaragara byo banivugiye bashize hagaragara abasirikare 700 inyuma yaho bongera bagaragaza abasirikare 9,000 birenga sivyo ndabaza ikibazo nijya zino nyeshamba ziratangaza ko zabuze umusirikare na rimwe none ko baguma bongera abandi kubera babandi nyene bapfuye kandi badapfa borika gupfa gute so ajya ama image dutanga twebwe turatanga bakavuga kari binyoma bakanavuga ko swata Wazalendo swata FARDC swata FDNB tuvyemere Wazalendo nashobora kuba ugasozi reka tuvyemere none aya marokitime baguma bakora nayiki mu gihe ingabo zabo zigikwiye amanti y'abagikwiye no gusubiriza abatakihana biboneke rero yuko aba Wazalendo mu byukuri hari ibikorwa by'iteka bariko barakorera igihugu cyabo bitigera bivugwa ahubwo bwana Musesanguzi haraka ideje nagize ubona bajya bakuru nabo batabica Constant Mutumba yatabahitana bakaba nabo bari muri imagine iyo bacafate bajya bakuru bari babicane kuruta bakabambika umwambaro bakabaye inkobo bakabazana ku mafro bari bateye ubwoba bajya erega leta y'u Rwanda nyene tubite bakuru n'abajya bazana abashindikana ikigali
nibo bacanuka ku mirongo y'urugamba muri Kongo. Ego. Kumbure Kagame avuga ati ninabashira ku icumi ninabica. Ubutungane buzohurikana kumbure. Ego. Reka basi ngende bagikutaka bwa Kongo. Yes. Kumbure bagire mase. Abawazenda bane ko mfise abasirikare benshi. Igiti giri. Bashake babice Joma. Terabwo. Mugabo bane ko na gisirabwo. Rero abawazarendo mu byukuri bariko yakora amateka nuko amateka yabo atavugwa. Ego. Nuko ibikorwa biko barakora bitagaragara. Mugabo ndahamya yuko umusirikare wese waziyanye shamba yahonyoye ku butaka bwa Kongo agahangana n'umuwazarendo arafise ibanga bitse mu mutima wiwe ukuri ku murimo. Yes. Inyuma y'imyaka 10-20 azotanga témoignage azovuga ati il était une fois naragwa turi ku butaka bwa Kongo twarahuye n'amamonstre ibivejuru ibi ndazi bazobivuga. Uyu munsi nibareke kubivuga kumbure kugira bakingire ubuzima bwabo babandanye ivyo barimwo. Mugabo je sais bel bien que bariko barahura n'icitwa umuwazarendo. So aha rero muri Karehe kibandaniriza aha muri Karehe inyuma yaho abawazarendo bigaruriye agace bita Katasomwa. Katasomwa inkuru twari bashikirije ingene byagenze ingene imigwano yari hagaze hano muri Karehe kuburyo abawazarendo bashoboye kwibikako kano Katasomwa. Noneho ku munsi w'ejo barigaruriye kandi gace bita Kitendebwa. Ego. Aya mazina ngana nyene araducanganya. Banamboka bafite amazina agoye cyane. Ego. Kitendebwa na gace bigaruriye hahejeje gukina umukino. Ego. Abawazarendo hano muri Kitendebwa baragabye ibitero kawaida. Mugabo haja kugaba ibitero igitigiri novuga kidafasha. Bimwe bita nko gusotora. Baja gusotora bararasa baca bariruka. Birutse izi nyeshamba zirabakurikira. Kumbe nukuvuga nuko nabone ngene bacapira. Aba birutse bajinyuma tuzozana ikarata ngaha. Tuze turayibereka. Abakunzi ba BF dufata ducapa amanuzenya ngene hameze. Barokarite yaho turababwira ati kandi bizokunda. Urumva rero bano birutse bajinyuma y'abari ku mutego. Izi nyeshamba ziradeborda zirarenga n'abari ku mutego. Zitanga rero kumva amasasu mu bitugu. Baca barapanura. Barazitabira burya birangira akagace abawazarendo bakibitseko. Inyuma yo kwivugana indiri z'abashirikare baziyanyeshamba. So rero niyo mpamvu navuze muri Karehe ibintu abawaza bariko barahakorera n'ibintu bidasanzwe. Jewe nije nazinduye ndiko ndaraba amakuru avuga ati abaza mushaka mu bakomera amaje. Barayakwiye cyane. Tutitaye ku bube gito. Hari ikintu ngomba kuvuga bana journaliste. Mbabarira. Buriya jewe canke wewe dushobora kuba dufise amafuti yacu inyuma y'akazi cyane gose. Mugabo mu kazi tugakora uko bibereye ku murongo. Abawazarendo rero bashobora kuba nabo bafise ubegito bwabo bisangije ayo behind. Mugabo bari ku kazi bazi wanasonga mbere n'abawazarendo. So rero nkuko wabivuze kabisa amashi barakwiye kuko ibintu bariko barakora ni ibintu utohereza umusivile ari karagwana n'umusirikare. Buriya hari ibintu abantu abawazarendo barayobeye bwana musirikare. Ari ibintu abantu uzi ko zino nyeshamba igisirikare bafata amakaye bakazigisha. Yes. Bakabigisha inkoho imeze ukubi bandika theory bakaje no mu demonstration bagaca biseka ariko mu wazarendo. Inkoho niyo yakinisha mukora sinyo nakira umwana. Nyoni yirasisha inkoho. Bwana musanguza wazarendo abarateye ubwo bati gute. Je ndibuka nk'umunsi baduha video ya John Kasimbira umunsi wa Burasa. Urabonye amasaso mu mumba mataka hose yabaye iki. Mu minduzi ibintu wamonye kuri floor. Cyasubira kuri floor. Abawazarendo rero barayobeye mushaka muvuga ati abawazarendo muri nyobere.
ko barateye ubwoba bwana Musanguzi mukuragiza amakuru yacu bwana Musanguzi reka tubanze duce muri Rucuru naho hari bidasanzwe aho tubona yuko Wazalendo naho yashoboye kwigarura ubuce butari buke urashobora kutubwira muri make ubwo buce ndetse n'amaoperation ko yagenze muri rusange hama ntiturambira abakunzi bacu duce turangiza amakuru yacu bo nkuko bivuze tutarambiye abadukurikirana no muri Rucuro hariho ibyahabaye nari ibyahabaye aho novuga ko aba Wazalendo naho nyine batari ko barahagahengwe inyeshamba ariko ikintu gigiye kuva ku Rucuro buriya imigwano yose aba Wazalendo bakora muri Rucuro bayikorana ishavu inzigo bo sinzi ko no bita inzigo mugabo harimo n'ihorihori sivyo kubera ko iyi Rucuro buriya abene gihugu b'abakongomani barabarembeje izi nyeshamba zirabarembeje zibashimuta zirabarembeje zibangaza zica zizana abanyarwanda kuhashira sinzi ko navuga kuhashiraho ni ukuvuga bari bafise kalendire yuko uyu mwaka wa 2025 uza guhera Rucuro sampuru sirimwe abanyarwanda gusa imihana yose ibamwo le Rwandais mugabo tuko turabona aba Wazalendo nabo bahagurutse bahagaze magabo aha ndakwibutse yuko izi nyeshamba zarahaye amafaranga aba Wazalendo hano muri Rucuro barabahaye nyine kugira ngo bapanurire mugabo aba Wazalendo bagumye kurizima ariko ntivyakora franga banaidame lakini kazi nibahagarika so rero waza twarababwiye yuko bari bigaruriye uduce harimo akubita Kanyatsi na amakuru naho twabashikije ahubwo zino operation zabaye ku munsi wejo yes ku mugoroba aho Wazalendo si ku mugoroba ubuce babwiye hakiri bagavye ibitero baza kwigarurira agace kitwa Kanyatsi hamwe na Birihe ubu n'ubuce bashobora kwigarurira mugabo kugira ngo bashobore gukingira buno buce baca bataka n'ubundi buce butandukanye harimo agace bita Bushabarwe haniho baciye bapanurira babandaniza imigwano ku mugoroba ku masaha 18 twa kutuvugana n'abantu bari ngaha muri Bushababwe hariho urwamo rutari ruke rw'amasasu kabisa wumva yuko abahungu bo kwa Cirombo bariye karungu bari no mikora site ubwoba muri bijya birimo ivyabo umenga sinzi amayingara bavuga ibirimo byinshi exactement kubona Musanguzi tuyaze byinshi mbona tunayaze umwanya utari muto reka ndagushimire cyane kandi ndagushimire bona journaliste kuri uyu mwanya dushimire n'abadukurikiranye kumbure ariko kandi duhure muri commentaire duhure muri commentaire twuduzanye ndavye yuko ibyo twavuze ari ibintu bisaba ko mutwunganira nyo mutatahoye mutubaze kumbure noneho muri abantu bacu abadukurikirana namwe mutiragira sabone mwaratevye kudufasha kwagura umuryango ni mugire sabone ndetse n'abandi biganiro byacu muze murabisangiza abandi kugira ngo umuryango wa BM4 Plus ukomeze kwaguka kanace shimira cyane abo twabanye bose makino kiganiro twagerageje kubabwira bimwe mu byaranze ama operation yabaye ku munsi w'icyo imigwano aho biboneka neza yuko ibyo tubabwiye ari Wazalendo bashoboye kugaba ibitero nta na hamwe twavuze ko ari M23 yagavye igitero biraboneka neza yuko Wazalendo bari mu murongo mwiza wo kugira ngo bashobore kuribera bimwe mu bice banyazwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda reka renda bike bantu bikumbure turasubira namwe mu yandi makuru yacu no munsi bye bye